Mugenzi sangwa amahoro, umutekano, iterambere mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi. Nk'umunsi uri hejuru hagomba tugaruke ku bidasanzwe, ibintu byiza cyane biguma bikorwa na nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi, aho uwo munsi uri hejuru yari yagiye kugurura urugomero rw'umuyagankuba aho bita Isonga i Nyamugari, aho urwo rugomero ruzotanga megawati 2. Urwo rugomero rukaba rugiye gufasha mu iterambere ry'intara yagutse ya Gitega n'Isonga. Bagenzi, naho wanka urukwavu bashaka kuvuga ko rwiruka, kandi iyo rwirutse n'abahigi bari inyuma yarwo imbwa zisigaye zirarondera aho rwa rukwavu rwaciye. Nivyo nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi ariko arakora yitanga, ariko ariruka n'abandi bari baranonoje igihugu cyacu, bari baranonoje Uburundi bwacu bwiza. Uburundi bwatembamo amata meza ya Edeni nshasha, ya Edeni nyene uremererwa bandikirwa muri Bibiliya. Ndabiro no munsi karitsiye Nyamugari no munsi mu mahamashi yuguruye icese imbere y'isi ry'abantu, imbere y'amakungu, ibinyamakuru birorera, abarundi sinzi bose bariko bararorera. None bagenzi, ndumfasha tumuha amashyi, ariko nubwo urugo rwose rugira ibirugoye canke igisagara cyose kigira ibikigoye, ariko nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi ariko arakora, aratanga inguvu ziwe zose kugira ngo umurundi wese ashigikire iterambere. Ndazi gato musubije amaso inyuma gato, kuva agiye ku butegetsi yasize ugwaruka ku bikorwa. None ngiye kuraba uno munsi umujene wese ugwaruka rwose aho ruri, ukuri nta n'umwe atareka gushima, aho yabakanguriye gukora ibintu byinshi biryoshye, ibintu byinshi bihambaye. Aho ugiye kuraba mu myaka mike iri imbere cyane usanga Uburundi ari igihugu cy'amatavuki, ari igihugu kigenderwa. Amata mu Burundi kiba kiyumvira gusohoka, wagiye guca amahera mu bindi bihugu, yirirwa arafatirwayo nabi, yirirwa arajya hakuba, kandi Imana yakubakiye paradizo. Ugiye kuraba utembereye aba mu gisagara canke ruguru, Uburundi nibwo gihugu cya mbere kirimo ibintu byinshi biryoshye, kirimo ibinezereza byinshi, kirimo kwidagadura, kwishyira ukizana, kirimo amahoro n'umutekano byuzuye, amazi meza, ubutaka bwiza. Bibaze aho ushobora kuva mu ntara uja mu yindi, aho ugize hose ukavuga ururimi rumwe kandi rwa rurimi uvuze mugahuza n'iryo muntu kuko muravugana imbere y'icyo gihugu hewe. Ukava mu za ntara z'imbo hariya epfo ukaduga mu za ntara za ruguru ugahuza n'abaho bose. Ibaze ho ukagera ku mazi yaho n'umuzungu araza akayanywa. Bagenzi, none icyo tuma tubavuga kubona Uburundi bwacu ari bwiza ni igiki? Ibaze turindiriye kugira ngo umuzungu abe aza kutuvugira Uburundi bwacu ni bwiza, kandi nawe nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi ariko arabikora. Rero bagenzi, muze tumukeze, tumuhe amashimwe, tumukomere amashyi, ariko aritanga ashoboye bose. Ahubwo jewe nk'icyo nahanura umurundi wese, cyane cyane abadiyasipora bafise inguvu nyinshi, muzane imitahe yanyu mwakira igihugu cyiza cy'Uburundi, kugira ngo yama arena bahora mwubaka iyo mu bindi bihugu, kuko umwanya n'umwanya harya umuvyeyi ari nyoko akonsa kugerera
nagufungurira kugerera ariko iki gihugu ubu Burundi bwacu bwawe wewe uri ngaho hanze ugiye kurondera ubumenyi ugiye kohereza umutahe kubita agatima mpembero ugaruke ngaha mu gihugu dufashanye kucyubaka kigiye ku iterambere gushika hamwe n'umunyamahanga azobona yuko akwiye kwibera muri edi noneho si n'umunyamahanga gusa ubu nyine aho tugeze abanyamahanga batangiye kwisuka ku bwinshi cyane cyane abakongomani aba boduhana ibiyaga hafi na hafi ahumbi yo arakubwira ati ikintu cyose cy'u Burundi ajya gufungura byaba ibinyobwa yaba amazi ibara yanyoye ntayahandi hantu wogenda kurondera ikintu na kimwe cyo gufata ngo ushyire ku munwa wawe. Bagenzi singombye kubarambira, singombye kubabwira ngo ndabaratire ngo Burundi ngo nicyo gihugu cy'amata n'ubuki gusa oya, ariko umenye ko gitandukanye n'ibyo bindi bihugu byose wigeze kuba wumva cyangwa wigeze kububona, ariko naho nciye mvanga inkuru z'ikiyago n'iki n'umunsi rero turavuga ku rugomero rushasha rwaraye rwuguruwe uno munsi itariki 18 uku kwezi kwa 11 2025 aho umukuru w'igihugu yari yagiye ku mutumba wa Songa aho yuguruye urugomero ruzotanga megawate 2 rukazaba rufasha mu iterambere ry'igihugu ry'abene igihugu bose apana umwene igihugu wo kujya mutumba gusa abene igihugu bose. Bagenzi uri ngaha wese umuntu ariko arankurikirana iri ni ishure ryigisha canke rikangurira uwo ari we wese gushikana ivyiyumviro vyiwe we kw'iterambere rirama. None ndategeze subscribe ugira share commentaire zose commentaire cyane cyane ivyiyumviro byanyu n'ivyo dukorera ko mukambwira ati dutohoreza inkuru kuri iki nakori ndagerageza uburyo bwose nditanga kubera ko iri nishyure ryo kwigishanya ndaza gusigara ngaha nimero yanje kugira ngo ubuzoba nkeneye kunyitora wese usangiza ikindi cigwa ndemabutunzi canke ingwizabutunzi kiri ngaha ku butaka bwacu bwiza bw'igihugu canke no hanze y'igihugu afise icyo ishobora gushikiriza arahawe ikaze cyane. Ndaza gusigana nimero yanje ariko n'ubu ndashaka nkayivuga 669 ubusa 34 321 ego wese arahawe ikaze kuri chaîne yacu ya Light King Media aho tuzoza turasangira ibiganiro byinshi byiza, ibiganiro by'iterambere. Murakoze cyane, Imana nibahe.